Tubifurije gukomeza kugira igicamunsi cyiza mugabo kuri mwe mwese muri kumwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye no ku migabane y'amakungu ya kure bahereye mu karere k'ibiyaga Benine kanamwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza c'Uburundi mu makomine agiye atandukanye. Turi kwigenekerezo rya 29 ndamukiza na 24 tukaba tugarukanye amakuru atosoye abayatojwe n'amenyesha amakuru bacu baherere ijya nino cane nka mwaje gupyonda sabone kutarabikora manuka munsi video racubona ijambo sabone upyonde ko racubona kazogera nyene upyonde ko amatuje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe ngaha mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose c'u Burundi aho twibanda ku makuru ari kuvugwa muri ako kanya abagezweho kandi cyane tukibanda muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga Binini. Saho honyine twibanda no mu karere k'ibiyaga Binini nkuko mwari mubyumvise cyane mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherereye imigwano ikomeye cyane hanganishije impande ebyiri zikomeye cyane uruhande rwa M23 ndetse na FARDC igisirikare ca leta ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Amakuru agezweho mugabo na amakuru ateye ubwoba na amakuru akomeye cyane mugabo leta y'u Burundi iri mu bibazo bikomeye cyane mugabo nyuma z'uko hamenyekanye amakuru ko Red Tabara ishobora kubira ngaha mu ishamba kimeza rya Kibira. Bikaba biri kuvuga yuko rero mugabo nubwo igisirikare c'u Burundi cyapanuye umutekano ari wose ariko amakuru n'ubundi ari guhamya neza ko bashitse ngaha mu cyumweru cyaheze indwi heze. Bikaba biri kuvugwa yuko rero abarwanyi ba Red Tabara bageze mu gihugu cyacu cyiza c'u Burundi se bazanywe n'iki amakuru akomeye cyane. Uyu muhari wa Red Tabara ukize itangazo hanze rikomeye cyane mugabo ari naryo ritumye tugaruka muri studio kugira turibagezeho ndetse tunarebere hamwe ibibumbatiyemo turasa n'abasesengura ndetse tunarebe ese ibingibi biri kuba kuri ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye ni ibiki bigamije iki mugabo ese Red Tabara yo irifuza iki na Red Tabara mugabo yagerageje kugaragaza ibitekerezo vyayo. Si ivi byonyine turekera no museruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho turarebera hamwe amakuru agiye agezweho ari kuvugwa ari update hari muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo aho turarebera hamwe aho imigwano imeze nuko vyifashe muri aka kanya dore ko tuba turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu uri mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya mu mujyi wa Goma tugezaho amakuru n'ubundi agiye akomeye cyane ari kuvugwa ku mahari wa M23 ndetse n'imigwano iri kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imigwano ikomeye cyane mugabo tunabibutsa ko nshuti banywanyi bacu amakuru yacu yibanda muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga Binini aho tuba turebera hamwe byinshi byibanga biba biri kuvugwa muri politique mugabo bana natwe vya mesi yose kandi asabone ukore no kukazogera kugera tugitura abantu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende n'ubundi isanzwe bagezaho amakuru yizewe ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Munyemere kuse cyane n'ivyaya makuru duhere kuri Red Tabara mugabo Red Tabara hari inkunga ikomeye cyane biri kuvuga ko Red Tabara yaba yarahawe mugabo bikaba ari ibanga rikomeye cyane. Iyo nkunga rero bikaba biri kuvuga ko ari inkunga y'ikigwanisho gikomeye cyane kizwi nk'indege ya karahabutaka yayindi rasa nibarase. Bikavugwa yuko rero abayihaye iyo ndege ari abanzi b'igihugu c'u Burundi batifuriza ineza n'ubundi umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Bikavugwa yuko rero iyo ndege ishobora kuba igamije ikintu kibi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi dore ko ngo izifashishwa mu kuba ngo bagaba ibitero ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko rero nubwo bitaramenyekana neza mugabo amakuru tutayafise neza yabayiteye inkunga ndetse n'abatanze iyi ndege bikaba biri kuvugwa ko ari ibihugu bikomeye ndetse
abategetsi bagiye bakomakomeye hano ku isi ndetse no muri Afurika bikaba biri kuvuga ko bashyigikiye uyu muhari wa Red Tabara. Ni amakuru ababaje kuri leta y'u Burundi ndetse dore ko bitari kuyigwa neza cyane bivanye n'uko umuhari wa Red Tabara umwanya ku mwanya uri kuronka ibigwanisho bikomeye cyane ngaha uzatera igihugu c'u Burundi. Umuhari wa Red Tabara ugwana nk'umuhari w'abiyahuzi, umuhari wa El Qaeda, dore ko wateye mu minsi yaheze hano i Bubanza mu burengero bw'u Burundi, mugabo bikagaragara ko bimeze nk'ubwiyahuzi dore ko baje batwika basenya amazu bica abana n'abasirikare b'igihugu c'u Burundi. Ibyo ngibyo rero bikaba bihangayikishije igihugu c'u Burundi. Munyemerere twihuse tuve kuri iyo ndege, mugabo ku makuru dufise nuko Red Tabara n'ubundi iyo ndege bitazwi neza aho yabiherereye, gusa yarayihawe. Bikaba biri kuvuga ko rero ngo izifashishwa mugabo ngo kuba yagabwa yakwifashishwa mu kugaba ibitero hano mu gihugu c'u Burundi. Leta mvyeyi rero ijyamire amajanja mugabo. Gusa twagerageje kuganira na bamwe mu bagize umuhari wa Red Tabara binyuze mu menyesha makuru wacu uherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko uyu muhari wa Red Tabara n'ubundi usanzwe ubariza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, ariho ukorera ibikorwa vyaho vyo kurwanya leta y'u Burundi. Bikaba biri kuvugwa ko rero leta uyu muhari wa Red Tabara watangaje amakuru akomeye cyane mugabo, ndetse unatangariza umumenyesha makuru wacu yuko ivyo ngivyo ari byo, kandi ngo kuba iyo ndege bayifise ngo barayifise mugabo. Gusa nk'umumenyesha makuru twasabye kuba bayitwereka ndetse bakaba bayitwereka imbone nkubona, ariko mugabo bahise bavyanga bavuga ko ari amabanga ya gisirikare. Ubu rero nk'itangazamakuru nta kintu twari turarenzaho, gusa ku makuru bagiye badutangariza bagarutse ku itangazo bahaye ubutegetsi bw'u Burundi bashize hanze mugabo, dore ko abangaba basohoye itangazo rikomeye cyane ku butegetsi bw'u Burundi, ndetse basa naho bari kumenyesha ubutegetsi bw'u Burundi kugira buryamire menge ndetse buryamire majanja, kubera ko isaha umwanya ku mwanya umuhari wa Red Tabara uzagaba ibitero bikomeye cyane ngaha ku Burundi. Bikanavugwa yuko ngo bafite intego ikomeye cyane ngo yo kuba bagwanya leta y'u Burundi no kuba bakuraho umutegetsi General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo ngibyo nubwo babitangaza banavuze yuko ubu ngubu bari kwitegura ibikorwa vya operation bise Tabara, niko bise ngo ni Tabara, ni operation bise Tabara ngo batabara ubu abene gihugu b'Abarundi, ndetse ngo bakomeje gukandamizwa bikomeye cyane, ndetse bakanavugwa yuko ngo n'abategetsi bagenda bafungwa bahereye kuri General Bunyo ndetse no kumenyesha makuru bagiye batandukanye ngo bafungwa kubera ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ivyo ngivyo Red Tabara yabivuze ngo mu buryo bw'igitugu mu ndimi z'amahanga, ivyo bita dictatorship. Bikaba biri kuvugwa rero ko ubutegetsi bw'u Burundi ngo bugomba kuvaho mugabo, biteye agahinda ndetse biteye n'ubwoba igihe iyi ndege ndetse n'iri tangazo niba ari impamo koko visesikaye ngaha mu gihugu c'u Burundi vyahita vyica vyinshi mugabo, dore ko igihugu c'u Burundi nacyo kiri kugerageza kuba cakwiyubaka mugabo. Bikaba ari inkuru ibabaje cyane ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bikaba biri no kuvugwa yuko vyahita bihungabanya bikomeye cyane ubutegetsi bw'u Burundi, dore ko Red Tabara uko yabivuze yavuze ko iyi ndege iramutse igavye ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi yahera mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura ndetse n'umugwa mukuru Gitega, ugakuraho ubutegetsi buriho ngo ni nayo numbero bafise nibajya indimi mugabo, ndetse banavuze yuko ubutegetsi bw'u Burundi bufise politike mbi cyane ngo yo gukandamiza abene igihugu ndetse no kudakwirakwiza imirimo kuri bamwe na bamwe, dore ko ngo bahabwa imirimo abandi bakayanga. Bagaragaje ko igihugu c'u Burundi gikomeje kuba cyatoteza Abarundi ndetse bakaba bahungira no mu buhungiro mu bihugu bigiye bitandukanye. Bavuze ko rero inumbero yabo ari yo gucyura abene
abenegihugu ndetse no kuba bashyiraho ubutegetsi buboneye kandi bo ku bwa bose ku baturage bose, abenegihugu bakaronka ibiriko birabera mu gihugu, niba ari ibijyanye na finance ndetse na job opportunity mu ndimi z'amahanga. Ni amakuru rero ateye ubwoba mugabo, ndetse nta n'ahandi wayasanga usibye aha honyine, aho twifashisha itsinda ry'abanyamakuru dufatanya mu kuba tubagezaho amakuru yizewe ari kuvuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukanafatanya mu gucukumbura ibyahishwe n'ubutegetsi buriho. Amakuru ya politike ntabwo ari amakuru aba yoroshe mugabo, namwe inshuti banywanye biba bigoye cyane mugabo, dore ko politike inkuru zaho ziba zihishe ndetse batemera ko n'amaradiyo amwe n'amwe avuga ibiri ko birabera mu butegetsi, ari nayo mpamvu bishobora kuba bitungurana bikomeye cyane, ariko dufise amamenyesha agenda atugeraho mugabo, n'amatsinda amwe n'amwe y'abamenyesha amakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagenda n'ubundi batugezaho ivy'aya makuru n'ivya leta yeyi. Hari n'ibyo twigerera kuri teri mugabo tukabagezaho n'ubundi amakuru nk'ivyabaye muri Bubanza, mwarabibonye ibisasu vyaturikiye mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Ivyo byose twarabibonye mu mavideo twagiye dutambutsa ku mbuga zacu za WhatsApp, abahuriye kuri website yacu, ivyo byose mugenda mubibona mugabo. Rero igihugu cy'u Burundi kibasiwe n'iterabwoba ndetse no kuba umutekano ari mukeya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Munyemere tuve mu gihugu cy'u Burundi tuye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri kuvugwa kuri aya masaha ko umuhari wa Red Tabara n'umuhari wa M23 ngo bishobora kuba byatangiye imikoranire ikomeye cyane mugabo, hariya muri Kibumba ndetse na Mushaki, dore ko ngo vyishyize hamwe kuba biri kugwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Abumvise amakuru yacu yatambutse yaheze, twarabibabwiye ko vyatangajwe ko umuhari wa Red Tabara ushobora kuba uri gukorana mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane n'umuhari wa M23, ndetse twatumiye n'abanyepolitike bagiye batandukanye ndetse n'abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike abakurikiranira hafi n'ubundi iyi migwano iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagaragaje ibitekerezo byabo ndetse banagaragaza uburyo ibintu vyakagenze mugabo, muraza kuvyumva vyose muri aya makuru. Munyemerere tujye kuri iyi migwano iriko yateje ikibazo gikomeye ku isi ndetse ikanateza ikibazo gikomeye cyane ngaha muri Afurika, dore ko vyakomeye cyane kubera ko iyi migwano iri kuba yakongera intera umwanya ku mwanya, isaho kwishira niko iri kongera ubukana, bivanye nuko abenegihugu b'abakongomani bakomeje guhunga ku bwinshi, dore ko abagera kuri miliyoni 9 mu buseruko bw'iki gihugu ndetse n'abakongomani bahariya muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru bakomeje nabo kubihungiramo, bivanye n'imiryango myinshi komeza kuvanwa mu vyabo n'iyi ntambara. Bikaba bihangayikishije rero Ligue Iteka ndetse bigahangayikisha Human Rights Watch, dore ko biri kuvuga ko izo miliyoni 9 ari iz'abakongomani bakomeje kuvanwa mu vyabo n'intambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birakomeye cyane rero umugabo. Amakuru aturuka ku rugamba nuko ubu ngubu impande zose ziteguye kuba zahangana mugabo, dore ko biri guhwihwiswa ko n'ubundi ngo impande zombi izesitaye ibisasu kirimbuzi bikomeye cyane, za mbunda zirasa kure. Tugereranyije ku ruhande rwa M23 nk'uko amakuru Lawrence Kanyuka yagiye ayatangariza imbuga zikomeye nka France 24, Bwiza.com, Maisha DRC Congo ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye harimo na Burundi News Empire TV, nuko yatangarije abamenyesha amakuru bagiranye ikiganiro ahagarariye umutwe M23, yavuze ko kubona ko ubutegetsi bwa Kinshasa budashaka ibiganiro ni umugayo ukomeye cyane, ndetse no ku butegetsi Lawrence Kanyuka Betrabisi nka perezida w'uyu mutwe wa M23 akomeza kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane avuga ko niba uruhande rwa Kinshasa, ubutegetsi bwa Kinshasa budashaka ibiganiro, bavuze yuko
umutwe wa M23 utagamije intambara ndetse utagamije kuba abakongomani bene wabo abenegihugu bakomeza guhunga igihugu. Yavuze yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagaragaje uruhande ruhe ruvuga ko rushaka intambara, ariko ubutegetsi bwa M23 Lawrence Kanyuka Bertrand Bisimwa ndetse na Majoro Wiringoma bayoboye uyu mutwe basa naho bahagarariye uyu mutwe, bavuga yuko batagamije intambara, ariko bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa nibukomeza guteza ibibazo bikomeye cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafata abagore ku ngufu n'abana, dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa buba bushyigikiye aba bagwanyi ba FDLR, abagwanyi b'u Burundi ndetse n'abagwanyi bagiye batandukanye n'imitwe yitabajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bagaragaza yuko rero umutwe wa M23 ukomeza kugaragaza yuko ibi byabangamiye abakongomani ndetse bikaba byarashyize mu kaga gakomeye cyane abagore n'abakobwa ndetse n'abana bakomeza kugenda bahohoterwa, dore ko abasirikare b'i Burundi bisanze mu bikorwa by'ubusinzi bikomeye cyane. Ni hanyuma z'uko hacicikanye amafoto ku mbuga ngurukanabumenyi y'abasoda b'u Burundi basinze mugabo bari mu mabarabara agiye atandukanye basinze. Ibi ngibi rero umutwe wa M23 ugakomeza kugenda ugaragaza amakuru akomeye cyane, bavuga yuko ibi ngibi iyo bamaze gusinda no guhaga ibiyobyabwenge bafata abagore ku ngufu n'abana ndetse bakaba bahohotera nabo basanze mu nzira. Ibi ngibi rero barashimangira neza ko ari ubutegetsi bubi buyoboye Kongo, ndetse bakanavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagakwiye guhindura ibitekerezo ndetse no kujya mu murongo uboneye wo kuba bayobora igihugu ndetse bakaba bateza imbere igihugu. Baragaya cyane Antoine Felix Tshisekedi ukomeza guha ikaze iyi mitwe yitwaje intwaro ndetse no kuba ari gukomeza kuyitiza umurindi no kuyiha intwaro zikomeye cyane. Gusa amakuru bagaragaje bavuze yuko M23 atambabazi iri gusaba ubutegetsi bwa Kinshasa. Yavuze yuko niba bashaka imigwano bazi kurwana ndetse n'ibigwanisho bikomeye cyane, ubu ngo umutwe wa M23 ngura bifise neza cyane. Bikanavugwa yuko umutwe wa M23 nubwo twagerageje kubaza icyo kibazo ku bijyanye n'izo ntwaro zesitawe Mushaki ndetse no ku musozi wa muremure zo kuzifashishwa ngo barasa abazagerageza kubagabaho ibitero ndetse no mu mujyi wa Sake ngaho bazaba bari guhangana n'igisirikare cya Kinshasa. Biravugwa yuko rero ubutegetsi bwa M23 n'ubundi ntago bweruye ayo makuru, bwavuze yuko ngicyo bufise gusa ngo ari ibigwanisho. Ni mu gihe hari haheze iminsi itari mikeya M23 itaka ibigwanisho, mugabo abatari bakiyari n'ubundi bakaba bakomeje kwibaza ese M23 mugabo ikura hehe ibikoresho. Ubutegetsi bwa Bujumbura, ubutegetsi bwa Gitega bukomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda bufatanyije n'ubutegetsi bwa Kongo buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Abakuru b'ibihugu vyombi ubwo nyicubaje na Major Evariste Ndayishimiye ahura na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ahangaha bahurira hano i Kinshasa mu ngoro nkuru y'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Umukuru w'igihugu ca Kongo yumvikanye avuga amagambo akakaye ku gihugu cy'u Rwanda ndetse anashinja nyicubaje General Major Evariste Ndayishimiye agakomeza ashinja igihugu cy'u Rwanda yuko ngo gikomeza guterera imitwe igiye itandukanye ndetse ngo n'inkunga zikomeye cyane iri gutera umuhari wa Red Tabara. Ibi ngibi Red Tabara ikabivuga yuko ngo atari byo, ari ubwo ari ibinyoma biri guhembwa n'ubutegetsi bwa Gitega kugira babone ingingo zigenda zibarengera zimwe na zimwe. Rero aba bakuru b'ibihugu byombi bakunda kumvikana bikomeye cyane bashinja ubutegetsi buriho, banavuga yuko ngo ari bwo buterera inkunga zikomeye cyane ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bugashinja igihugu cy'u Rwanda kuba buri gutera inkunga umuhari wa Red Tabara ndetse n'umutwe wa M23. Igihugu cy'u Rwanda cyabihakanye kivuye inyuma, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, nyakubahwa Paul Kagame asubiramo avuga ati igihugu cya Kongo gihora gikora ubushotoranyi bukomeye cyane mugabo ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje
cyagaragaje yuko igihugu cy'u Rwanda nigikomeza kugenda gihohoterwa kigabwaho ibitero nk'ibyakozwe mu mezi aheze, dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa bufatanyije n'umutwe wa FDL bwagabye ibitero Rubavu 1, 2, 3. Ibi ngibi igihugu cy'u Rwanda kirinda ubushotoranyi ndetse no kwinjira mu ntambara. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyavuze cyeruye bikomeye cyane, kivuga yuko atawe kizasaba uburenganzira bwo kwirwanaho mu gihe gikomeje kwatakwa ndetse no kubuzwa amahoro no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, bigizwemo uruhare n'ibi bihugu byombi bikomeza gutera inkunga umuhari wa FDL umaze imyaka 30 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo gukora amabi jenoside yakorewe Abatutsi Mata 1994 bagahungira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero u Rwanda ntirubibona neza ndetse rukomeza gusaba amahanga bikomeye cyane kuba bakora ibishoboka byose bakirukana imitwe iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane umuhari wa FDL. Nayo makuru yaragezweho. Ciao ciao.